tugana ivyo bibazo vy'ubukene yagiye yuravyibagira kaze microfinance yajije kubivura banyamitahe kaze kozi ba leta ingo amwe mikorero twanyu kanzi shigari mwe n'icyarika kaze microfinance yaje kubwanyu kaze kije gukemura ivyo bibazo vyanyu kaze iwayitura ntuzicyusa kaze itukwira mu Burundi bwose amatwi wumve akabijya niwakorana natwe ntuzigera wicuza tanga ingurane nyinshi zitandukanye itwakorana ibyo kuva n'ibyo ndabihakanye umve nawe dutanga ingurane kaze borosi namba nabo tutabibagiye turana ingurane kandi abadandaza bakoresha rimikashe na eko kashe nitwabibagiye kanamwe mwikorero twanyu turakorana ingurane kuri bamwe mukora mu gucyunga ibintu n'abantu ingurane kuri bamwe muhemberwa muri kaze microfinance ingurane igihe cy'intango y'amashuri turayitanga ingurane kuri bamwe mwifitiye umwimbu nitwo bibagira Reti Express iwanje iyo ndayita karavyo ingurane kuri ako nakanyamuneza karanga abasanzwe bahurikiye mu ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Kaze Microfinance SA rikorera muri zone Kamenge hagati y'ibarabara rya 6 n'irindwi aho bari basanzwe buguruye icese ibikorwa by'iryo shirahamwe ku civugo kivuga ngo abarundi twese hamwe twijukire gukorana n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana yo nkingi mu iterambere rirama. Hakaba hari igenekerezo rya 23 Ruhuma umwaka wa 2024. Ibikorwa nyamukuru by'iryo yugururwa byabereye mu nyubakwa yitwa Nyabagere Conference isanzwe iri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura neza na neza kuri Gardino, bikaba byari bihimbaye cyane nkuko mubibona. Mu ijambo ryiwe Viateur Nikobamya asanzwe arongoye urwego nshingwantwaro rw'iryo shirahamwe President du Conseil d'Administration mu Kinyamazuru yaratubwiye muri make uko iryo shirahamwe Kaze Microfinance SA ryubatse, abo bakorana, uko ryatanguye n'ihangiro nyamukuru yaryo. Atangura yemanga ko abanyamitahe b'iryo shirahamwe arugwaruka ku bice binini kwijana, akanashimangira ko ari ibintu bihambaye cyane aho ugwaruka ruja hamwe rukubaka ikintu gihambaye gutyo. Kaze Microfinance SA rero ni ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana aho abanyamitahe ahakuru bakuru arugwaruka kuko ibice 98 kwijana bafise imyaka iri munsi ya 35. Amenyesha kandi kwibijanye no kubika no kubikura bisanzwe ari ibikorwa byabo bamenyereye ko ari naco catumye baja hamwe kugira ngo bateranye iyo mitahe maze ivemwo ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana kugira ngo ako kazi korohe kurusha ngo bashobore kandi no kurangura imigambi yisununuye. Ibijanye no kubika no kubikura ni ibikorwa vya buri munsi kuri twebwe, ari naco catumye tubona ko twoshira ingufu hamwe tugateranya iyi mitahe dusanzwe dukoresha, twoshobora kubaka ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana mu ntumbero yo gushobora guhanahana ingurane kugira dushobore kurangura imigambi yisununuye kandi tunatsimbataze ivyo bikorwa dukorana n'abafatanyabikorwa bacu aribo les établissements de paiement mu gikorwa cyo kubandanya tubikira abantu tunababikurira neza kubera atakibazo cy'umutahe tuzoba dufise, maze imigenderanire isagarare twuzuzanye kandi natwe dusahirize mu guhimiriza abarundi bose muri rusangi kwijukira kuziganya no kuguranana biciye mu mashirahamwe
yo kuziganya no kuguranana yemewe yo nkingi mu iterambere rirama. Devota Ndayongeje nawe umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe directeur général mu rurimi rw'igifaransa aratubwira uburusho butari buke butangwa na Kaze Microfinance SA mu mico itandukanye y'abagitura mu korohereza imigambi y'iterambere ry'abene gihugu, akatubwira imigambi ya vuba n'iya kure iryo shirahamwe ryifuza kurangura. Atangura avuga ku vya Credit Express à la minute iriko ifasha benshi cane mu byo baba bakeneye kurangura ku buryo bwihuta. Hari Credit Express à la minute ariko kadeni kihuta cyane n'uguruje konti agenda ronse. Nta bintu byinshi bisabwa kuri iyo Credit Express, dusaba ko umuntu gusa aba afise ikintu gisumbye agaciro amafaranga aje kudusaba. Ntibisaba ko aba afise amatongo n'ibindi, n'amasafuriya turayatora, n'amamatera turayatora, hariho ababibonye. Ariko abanyagihugu barabishima kubera si benshi bafise ingwate zo kugwatiriza. Amatongo mu Burundi arazimvye, ni nacyo gituma twebwe dushima yuko n'uwo muntu muto muto ashikirwa n'iterambere mu kumuha n'ibihumbi 100. Ati tuje tuvyorosha, bamwe bahora bamena amaso murabikize, iture Kaze Microfinance SA. Ati karibu cane kandi akanyungu babasaba ni gato cane. Bamwe bahora babamena amaso babaha ku 10% kugira muronke udufaranga mukoresha ku munsi. Twebwe akanyungu kacu ntikavuna. Karibu cyane tuzosuburire ku biro tubivugane, ndazi ko atawuzogaye. Ati kandi hariho n'ingurane yitwa nduza mu iterambere, atari nduza imwe musanzwe mumenyereye. Ati iyo ngurane itangwa ku banywanyi bafise imigambi mito mito. Avuga ko abo basaba kuja hamwe mu gusaba iyo ngurane kugira ngo vyorohe kubikurikirana neza, nabo biborohere kurangura ibikorwa vyabo. Hagati aho hari nduza mu iterambere, si nduza yayindi mutwumve neza, ni nduza mu iterambere ku bantu bato bato nyene, babandi bato bato bamwe badandaza udutomati badashoboye kuronka amikoro yo kugira tuze kubaha ingurane twitwaje ingwati zabo. Turababwira ko baje hamwe kugira ngo natwe bitworohere kuzobishuza, kuko ari umwe ntitwoshobora kubagera. Nabo bose baratumiriwe kuza gushika aho hantu tugakorana, nubwo hari ivyo bisaba nabo kugira ngo turonke izo ngwati. Turabasaba ko dukorana n'amezi 3, turabarungikira abantu kuri terrain babashikako imisi yose, naho kiba 1000 bakakiziganya. Mu mezi 3 tukaraba amafaranga yabo bamaze kuziganya, hama tugatangura gukorana. Hakaba n'uturusho kubahembwa ku kwezi ku kwezi. Hari Credit Noel, hari Credit Pascal, hari tusale dutanga iyo hageze kwa abana baje ku mashure. Twese turabavyeyi, turazi ko icyo gihe biba bitoroshe. Impande y'ibyo turatanga ingurane ku badandaza b'amayinite ibitabimenyerewe n'ayandi mabanki. Na Microfinance yose ntabyo yahora ikora kubera twebwe izo karite simu badandarisha amayinite ziratubera ingwate. Hari ubwo tubikorana, bamwe bazaza tukayatora barabizi. Abantu biswa bakaja bambaye kashi, bambaye kashi, mwahora mubura kungene muguzi bitanu. Turatanga kandi na Credit Investor ku banyeshuri biga muri kaminuza. Ku badandaza batagira ingwate nabo ni twabibagiye, kiretse ibya nduza mu iterambere turatanga n'icyo bitwa Credit Nantisema. Iyo Credit Nantisema uwatiriza amafaranga washize mu bubiko mu mezi 3. Turagomba gukorana n'ubuhinga ngurukana bumenyi mu gutanga amakredi, mu kubitsa no kubikura. Ivyo birori kandi vyari vyatewe iteka n'abanyacubahiro batandukanye, nk'uwaserukiye uburongoye banki nkuru y'igihugu, akaba anajejwe igisata c'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana muri iyo banki nkuru y'igihugu BRB, uwaserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura,
abaserukiye amabanki amwamwe n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ndetse n'abaserukiye amashirahamwe yo gutumatumanako amakuru. Nyobewe umunsi Alphonse aje gisata c'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana mu banki nkuru y'igihugu ari nawe yafashije mu yugurwa icese ry'ibikorwa vya Kaze Microfinance SA, yarateye intege abanyamitahe bagize iryo shirahamwe, aranatera kamo n'ayandi mashirahamwe akwije ibisabwa n'amategeko gukorana n'Ibanki Nkuru y'Igihugu mu koroheza abanywanyi bayo. Mu ijambo ryiwe yashikirije, yatanguye ashima cane uko yasanze iryo shirahamwe ryifashe, ati nabonye ko ari ahantu h'iteka. Yahereye kuri sekirite iharangwa, ibikoresho nk'inyabwonko bakoresha, intebe n'ibindi, ko mu vy'ukuri biteye igomwe kandi vyamutangaje. Kw'izina ry'umuyobozi mukuru wa Banki Nkuru y'Igihugu atashoboye kwitaba bino bikorwa, jewe nashoboye gushika aho hantu, nabonye ko ari ahantu h'iteka. Mu bibazo nagiye mbaza sekirite, ndaraba hirya no hino, kuko no mu bituma bemera ishirahamwe ko rikora ku mugaragaro hariho kuraba yuko umutekano warya amahera y'abenegihugu bazana harya ubukwiriye. Je nawe naganda batera intege, ndabashimire kubona benshi batabazi, mugo je ndabazi, nkora ndababona mugo sinenzi ko mukomeye gutya. Aho nagendera nkabona mu mabiro ndiko ndacamwo intebe zihari, ivyuma mukoresha, navuze nti abantu mu mwanya muto ikavuga ngo n'abashomeri aya mahera bayakuye heye. Kaze rero Microfinance iri mu mashirahamwe asanzwe arangura ibikorwa bijanye no kuzigana no kuguranana, bifasha abenegihugu kwiziganiriza uburyo bakuye mu bikorwa vyabo vya misi yose, igatanga ingurane. Ndabona igisata kijanye na informatique, ndabona igisata kijanye na comptabilité, ko nibiharo bitunganijwe, kabona yuko bifise intumbero yo kugira ngo abanyagihugu boroherezwe koko. Twibutsa kandi ko ibikorwa nk'ibi bifasha mu gushira mu ngiro ya migambi y'iterambere rirama, na cane cane wa mugambi ujanye no kurandurana inimizi ubukene, mu gufasha bene gihugu kwijukira kuziganya ubutunzi bwabo mu mashirahamwe yo kubikura no kuguranana yemewe n'amategeko. Ayo mashirahamwe ibitigiri nubabwira yuko ari kararenga ayazwi neza, bitigiri birenga 70. Ni muri yo ntumbero rero mbona ko Kaze igiye gufasha gushigikira imigambi y'iterambere y'igihugu, iterambere mu burimyi, iterambere mu bworozi, iterambere mu bucuruzi, no mu bajangira mu bashikira abara bagira transfer z'amahera mu majana 2 amajana 3 ngira bazaduza umutahe nabo yamuzoreza kwa imitahe na mwebwe. Nico gituma tuboneye rero akaryo ko kezishiramwe Kaze Microfinance kuri iyi ntambwe biteye mu kwinjira icese urugo rwabo cyane kwita siye social. Nabonye ngaha mu Kamenge hagati y'ibara rya 6 n'ibara rya 7. Akaba yarangije ijambo ryiwe ashimira cane abagize iryo shirahamwe, akabifuriza kubandanya uko batanguye no gutera imbere muri aya majambo. Twanaka dutera akamo n'andi mashirahamwe yemerewe gukorana n'Ibanki Nkuru y'Igihugu hamwe no gufasha gushika kuri ya munakazoza igihugu cacu cihaye yo mwaka 2040 n'2060. Twongera duhimiriza nayo mashirahamwe yose ngo abandanye arangura ibikorwa vyayo yisunga amategeko. Twasavye rero ko mu bandanye uko mwatanguye mutera imbere nk'umuzinga, umurindi muri ko je nabonye ko ari mwiza, mubandanye mutera imbere nk'umuzinga, mutera muja imbere, tugira amahoro n'iterambere mu gihugu cacu. Murakoze. Tubamenyesha ko iryo shirahamwe rigizwe n'abasanzwe bakoresha ubuhinga bwo kurungika no kwakira amahera dukoresheje telefone ngendanwa twita aba agent n'aba agent mu rurimi rw'ifaransa bagiye hamwe. Ikindi twabamenyesha nuko abagize iryo shirahamwe hanini
ari urwaruka ruri munsi y'imyaka 35. Ivyo birori vyarangijwe no gusangira ku bari ngaho bose aho basabikanije ivyo bari bateguye, gutyo ukaba n'umugenzo mwiza. Kaze Microfinance yaje ku bwanyu, kaze kijeguke muri ivyo bibazo vyanyu, kaze iwayitura ntuzicyusa, kaze itukwira mu Burundi bwose. Amatwi wumve akabijya. Umwe wo mu basuperaja asanzwe ari umunyamitahe wa Kaze Microfinance aravuga uburusho bwinshi butangwa na Kaze Microfinance SA, akavuga akamaro byabazaniye n'ingene imitahe yabo yisunuye kugira ngo bashobore gutunganiriza aba aja basanzwe babakukira. Uburusho ni bwinshi nitwona budondora ngo tumare, mugabo akarusho ka mbere murazi yuko dusanzwe dutunganiriza abene gihugu batari bake. Rero mu gihe uri kurakora udafise agatahe gakwiye, akarusho ka mbere jewe novuga nko muri kino gisata cacu c'abasiperaja agatahe kariyongereye. Urashobora kugenda muri Kaze Microfinance nkuko ayandi mabanki yose abikora, twebwe yo ni banki yaje gutworohereza cyane, agatahe karisununura tugatunganiriza abaje bato bato, eka mbere n'abanyagihugu batwitura tukaronka ingene tubatunganiriza byoroshe kubera agatahe kaba kisununura. Twohamagarira urwaruka na cyane cyane duhereye ku ruriko ruriga amashuri. Mu minsi heze wize ishuri wabuze yuko uheza akazi kawe kahari, ubwa mbere rumenyere kwisumamwo. Muri uko kwisumamwo, muri ibi turiko turakora harimo ivyo guhanahana amafaranga biciye mu matelefone, eka ndetse no kudandaza amayinite nk'uko mwese mubizi aho muca mu mabarabara hariho abantu muhamagara ba amayinite. Bajya rero barashobora kwikenura atabasabye isabuni, atamuryango agoye, ndetse agateba gatera imbere kugera ku rugero rwo hejuru nkuko mwavyiboneye nga. Abanyamitahe biyikaze Microfinance nabo onye bita ba amayinite mu mabarabara bajya basanzwe bambaye ajyamajire mubona. Inyuma yo kubashikiriza amakuru yaranze iyugurwa ry'icese ry'ishirahamwe Kaze Microfinance SA, kipfuje kubamenyesha bimwe bimwe nk'ingene yatanguye ari groupement financier communautaire d'épargne de crédit hariya mu Rubirizi. Turaheza tubumvisha uririmbo ruyihayagiza, tunabumvishe n'ibikorwa bitari bike birangurwa n'iryo shirahamwe ryo kuziganya no kuguranana, mbere tunabumvishe bimwe mu biganiro byashikirijwe atandukanye imbere y'uko urwo rubanza rw'iyugururwa icese ry'ibikorwa rushika. Umviriza. Cyari igihe kirekire tutazi aho tugana, dukora tudafise ubufasha, iterambere rije ritugana. Oya ntusigare inyuma, wirikira ndakwereke, nawe ntiwitinye uracyafise bike. Iwacu namukire namukene bose barangana, umukiriya n'umukwe, iterambere niyo tugana. Ivyo bibazo vy'ubukene birajeyo yuravyibagira, Kaze Microfinance yaje kubivura. Anyamitahe Kaze kozi bareta ingo, amwe mikorero twanyu kanzi shigari mwe nicyarika. Kaze Microfinance yaje ku bwanyu, kaze kijeguke muri ivyo bibazo vyanyu, kaze iwayitura ntuzicyusa, kaze itukwira mu Burundi bwose. Amatwi wumve akabijya, niwakorana natwe ntuzigera wicuza. Tanga ingurane nyinshi zitandukanye,
itwo kora nivyo kuva nivyo ndabihakanye umve nawe tutange ingurane kubaremyi borozi namba nabo tutabibagiye turane ingurane kandi abadandaza bakoresha rimwe kashe na eko kashe nitwabibagiye kanamwe mwikorera utwanyu turakorana ingurane kuri bamwe mukora mu gucunga ibintu n'abantu ingurane kuri bamwe muhemberwa muri kase microfinance ingurane igiye cy'intango y'amashuri turayitanga ingurane kuri bamwe mwifitiye umwimbo nitwo bibagira Leti Express iwanje iyo ndayita akaravyo ingurane kuri Noel na Pasika komeza twitagatira ingurane ku banyeshuri biga amakaminuza nitwo yibagira ingurane yo kuja guhemba iyo watsindiye amasoko ingurane yo kubana umufisi imitahe mito mito kaze banyamitahe kaze kozi ba leta ingo amwe mikorero utwanyu kazi shigara imwe n'iryarika kaze kaze microfinance yaje ku bwanyu kaze kaze kije gukemura ibyo bibazo byanyu kaze kaze iwayiturana uzicyusa kaze kaze idukwira mu Burundi bwose Credit Express à la minute akabijya iyo nayo uzana garantie mobile nukuvuga imodoka canke ikinga bakaca baguha igifovya c'amafaranga ukaja gukora afere zawe uhejeje ucugarukana amahera nabo bakagusubiza iyo ngwati yawe muri kaze microfinance rero urashobora kuguruza compte junior ukaziganiriza kazoza abana bakazokwiga amashure neza naho umuvyeyi atabakiriho muri kaze microfinance rero baraguha n'ingwati ya parcera ukazoyiriha bukebuke gushika ikwegukiye akabijya rero kaze microfinance irafise abo bita ba agent d'épargne bagutorera amahera aho uri hose utiri urashika kuri agence bantu mwese bo mu makartier atandukanye mu gisagara ca Bujumbura canke mu zindi ntara urumbira kuguruza amakonto muri kaze microfinance maze mwirangurira imigambi y'iterambere muzamura ubutunzi ufise akakubakiye urashobora kwakura 76 86 28 27 canke naho kuri 71 44 72 14 kaze microfinance urikira umara mu iterambere ry'umuryango angura ariko turavuga duti uyu mugwi twebwe abasuperaja ntidushobora kubaho atabaza bahari yego niho twahita twiyumvira abo twokwita nk'abatoya bacu muri uyu mwuga turavuga duti rero iki kintu bita kaze microfinance tugire tujane umusuperaja hamwe n'umuaja kugira ushobore gushikana kure kuko twese turi bamwe umwe atabayeho uwundi ntabaho tushe turafatanya rero tuvuga duti rero ushobora agomba ni muzi mushiremwo ibijanye n'imitahe icyo gihe twavuga ibihumbi 200 naho nyene ariko abantu benshi ntibashobora kumva ingene ibihumbi 200 by'umutahe woshobora gushinga akaze microfinance aho benshi barabigaye ati abo bantu n'abasuma ntibyumvikana ingene ibihumbi 200 twashobora gushika kuri microfinance tabo bagira bayibe hanyuma bacu bagenda abo turavuga duti nyabo natwe turazi iyo tuja turabandanya tumaze kubandanya bamwe baragenda bariyonkoye benshi kuko bwa mbere twashika amajana 5 hanyuma amajana 5 abacuwe kuri ibihumbi amajana 5 ntibari bwariho ibihumbi 200 ariko bamaze kuri ibihumbi 200 hasigaye abamambere bashika amajana 250 majana 250 andi majana 250 bose baragenda bamaze gutekera barazinga ko baragenda maze kugenda turabandanya turagira iyindi nama navuga duti tureba y'umugambi uri kuraja ariko aho kandi twari tugira tuko turasavuga ibintu byose saba gukura twagiye turakura buhoro buhoro kuko twageze turafata ingingo dutireka rero dutangurire hasi
kuko burya abatabizi hari microfinance z'ubwoko bumwe hariho muri quatrième catégorie iyo nta mutahe yasaba turavuga tuti reka duhere muri iriya tuyimenyereremwo tugende turakura nubwo hariho ivyo batubuza gukora ntaco aho turaduga tumaze tuza turafashanya berberi yaduhaye uruhusha kwiyo kategori ure turafata ingingo dutiwe turabona amahera yabonetse reka dushinge n'ukuri ishira hamwe ryo kuziganya no kuguranana rigezweho kandi rishobora gufasha abantu bose abarundi bose ndetse muri rusange ari ryo rero twaraye dushitse ko itariki 9 itariki zitanu zo kwa mbere 2024 murakoze mwavuze ngo microfinance ako kantu ese ako warinze kugashimikira ko cyane hari ibanga riri muri ko cyane cyane n'akantu ko kuryosha ko kuryosha ururimi kugira ngo byumvikane neza bari kaze microfinance SA akajambo SA muri ibi bijyanye na microfinance n'akajambo gakomeye cyane kuko bisigura ni microfinance ibiri mu ciciro ca mbere icicaro ca mbere no kuvuga ni zishobora gufasha abakiriya bose ni nacyo gituma kugira igishikemwo ubu mu itegeko pero biheruka gushinga gusaba yuko ubufise umutaho ungana no muri yaridi aho urumva yuko hariya hasi nta mutahe bagusaba nacyo gituma ntunemererwa hariya gushiramo ikintu bita ko microfinance nk'ubu twebwe tukiri hariya twitwa kaze gusa ako kajambo bita microfinance ntibakakwemera kugashirako kuko n'amashiramo yo kuziganya no kugurana na mufashanya hagati yacu ariko iyo duze hariya anyi muri ako kajambo bita SA muraheza mukugurura mukakira abarundi umwe wese akiyumva mukakira imishahara mukakira mugaha ingurane abadandaza bari bo bose mutaravye ibintu rero microfinance yanyu ko kariko muri yaradi mwarawutekeye muri Gemagema no muri BRB murashiramo nukuri ubu nta ngorane dufise hama nabo barabiraba bati aba bantu barakwije bisabwa yego hama tigende ku kazi musarure amafaranga y'abarundi mwebwe turababona nta ngorane nukuri ubu nta ngorane na banki y'igihugu iratwizeye kandi natwebwe niturota tuyitetereza none tukiraha nyene umuntu agomba kubahambya ko umva burya erega ibihiye nta utoza urugamba rwabaye rurerure bamwe bariruka bamwe baravayo barasokora amadosi ariko rero ubu haragezaho musarura uwo ugomba kubahambya ahantu yamaze kumva iyi migambi itomo irashe yemewe n'amategeko y'igihugu muramuha kaze canke muvuga muti uko twagwanya urugamba turuko nyene nukuri ntiturota twugara ntiturota twugara kuko ibyo dukorana n'abantu ni byinshi haba ugomba kuba umunyamutahe haba ugomba kuronka muri bimwe mu byo dutanga nk'amanoyita nk'ibidandazwa by'iwacu aho ucamwumva yuko ari bijanye n'amakredi les produits et services nk'amakredi ubu rero ugombye kuba nko mu action kwita umunyamutahe muri ino kategori hari ikintu bita umutahe w'ibanze kijya abantu benshi bakunda kubona cyanditse kuri no yita border mu kirundi sino mingene no bivuga capital sociale iyo rero ntiteri hindagurika ku mwanya irasaba izindi ntambuko naco gituma nk'ubu duhamagarira wipfuza kuba yogomba kuza araheza agashika kashikira jewe mu biro iwanje akambwira icyifuza afise nanje nkamubwira nti ubu unye ibintu nkamusigurira ingene ibintu bimeze aho nudoshobora kuba ari karavyumva canke abako baravyumva ibyo biro biteretse heganya kuba dusanzwe dukorera mu Kamenge kuri barabara impande yo kwisoko
ni hagati barabara rya gatandatu n'igindi nyene kwikaburimbi kubamenyereye cyane aho turame iri na miteke n'imbere yaho. Hanyuma ntirana ko ndagaruka uwipfuza kuza ndaheza nkamubwira tukamubwira duti ni muguruze konte hanyuma muheze tuje ku kivi muzana abakiriya muwe muraronka ibi bijanye n'ingurane hanyuma mugabo twabanditse ahantu nihagera yuko dufata iyindi ngingo yo kuduza umutahe guhindura ikibita capital social kuko ni ibintu turinda kumenyesha muri berube ntituzoheza rero tubajya kara duti nimuzane rero ya mitahe yanyu kugira namwe mushobore kujamwe muri ibi ariko ubu araca bararonka ibijanye n'ibi vy'ingurane byo kwiteza imbere. Yego murakoze cyane. Imbere yuko tugaruka kuri izo ngurane twibutse bariko baradukurikirana ko turi mu kiganiro iyungunganye rero kikaba ikiganiro kivugana cyane ibyo kwiteza imbere ingene abantu bava mu bushomeri bakiteza imbere. Ni kuri radio Voix d'Espoir Jure Mesha 94 n'ibice 3 107 n'ibice 8. Rero turabaha turuguruye akanya gatoyi ababiri bashobora kuba bafise ikibazo canke intererano yabo muri kino kiganiro. Telefone ni 62 nawe nyene 22 turuguruye ibibazo bibiri gusa canke bitatu kugira ngo tuce tugaruka kubijanye nibi vy'ingurane. Rero atabara telefona tuca tubandanya turindiriye abatelefona. Nyakubahwa twagomba tubabaze mbega ubu nyene iby'ingurane bigenda gute ubu uwashoboye kumva ko mutanga ingurane hakenerwa iki niki? Nugira nti ibijanye n'ingurane iwacu harimo tubijya twishi harimo tubijya twishi kuko ingingo y'iwacu canke misiyo y'iwacu nuko dukorera ku by'umuntu wese aba yifuza ariko mu byo dusange dufise nogira ati ni nk'akabijya turafise nk'ingurane yihuta bayita credit express à la minute. Nk'iyo ni ba bantu usanga bariko bakunda kuba bariko barakora ibijanye n'akazi ariyo no kwita business hanyuma agakenera amahera yihuta arashobora kuzana iwacu cyo twokwita garantie mobile nicyo tumusaba ndeza ngo tumusaba inzu arazana nk'imodoka akazana nk'amafrigo akazana n'ivyombo ndetse nk'aba bato nk'abaja turababwira duti kugira dushobore kubafasha mu kwiyungunganya turababwira duti rero wewe ntuvuge ngo urafise ikibazo cy'amafaranga iyo telefone we uri kuragendana yizane muri kaze microfinance mu gitondo ifise agaciro k'ibihumbi 300 tuheza tukaguha nk'ibihumbi nk'amajana 2 yego abatuga ibyo majana 2 umuntu akakwereka duti rero ibiwo bikoresha uku hanyuma ku mugoroba ugaheza ukagarukana ayo mafaranga n'agapurusantaje gatoya gose yego agapurusantaje nyene mu katubwira nimba atari banga canke mukabwira washitse sinovuga nti nibanga ni igice kimwe cy'amafaranga tuba tuguhaye. Yego murakoze cyane murakoze. Turabona ko n'iminota nayo iri kitera igenda hariho nk'ivyiyumviro canke akamo mwotera canke impanuro mwoshikiriza kugira ngo duce dusa nk'abasozera kino kiganiro cacu. Murakoze ariko imbere yo gusozera nagira ngire nti abandi bantu ngira dufasha cyane na abantu bose baba bafise n'abantu bose baba bipfuza kugira icyo bashize ko binyarutse abo nabo nyere bashobora kuzoza byinshi bakavyibariza hajya anyi canke bagahamagara kuri nimero 22 21 12 78 canke 76 wisa 60 majana 32 wisa 27 inya ugomba kuzomba zibi inya mvuze ndahari. Yego
hanyuma mwari mumbajije muti mukongera mukambaza gato narinda vyibagiye ariko mbaza nyene ntimbega hari impanuro mwoshobora gusa haca nk'akamo mwotera kugira ngo duce dusa nk'abasozera ikiyago cacu. Akamo notera abariko baranyumvirizana cyane cyane ugwaruka tuba tugifise uburyo bukeya nuko ubwa mbere atakugaya akazi nta kugaya akazi no gukora ibyo ubonye byose kuko akazi kabi kagushikana kuri keza. Nyuma yindi mpanuro kandi kamo ka kabiri nuko mu byo nizi naratahuye yuko bagera bati ugomba gushika kure ujana n'abandi ariko ugomba gushika hagufi kurijana. Yego. Ari nacyo gituma muri wa mugambi nyene cyubahiro mukuru w'igihugu agira ati abantu tuje hamwe mu makoperative dukorere hamwe natwebwe ibi migambi yose turiko turashikako mutualité kaze microfinance nuko twagiye hamwe tugashira ingufu hamwe kugira dushobore gushika kuri ibi. Murakoze ko kamo rero muduteye tukaba dusanka bariko barangiza ikiganiro cacu tubamenyesha ko twari ku kiyago kivuga ingene umuntu ashobora kwiremera akazi. Tukaba twari kumwe n'umutumire adasanzwe yitwa Viateur niko bamye, akaba asanzwe arongoye rero urwego nshingwa ntwaro kwa kaze microfinance SA kaze microfinance SA ikaba ikorera ngaho mu Kamenge muri zone Kamenge komine n'Intahangwa. Yari karatubwira rero urugendo yashoboye kugira ngo ashobore gushika kuri ivyo byose hamwe n'abagenzi be. Twumvise ko baciye mu ntambwe zidasanzwe kugira bashobore gushinga iyo microfinance. Tukaba rero dusa nk'abarangirije kuri ico kiyago. Ndabashimira nyakubahwa Viateur, murakoze cyane bamwitavye ubutumire bwacu kandi namwe tubabwira tuti mwoshobora gusa nk'abasezera. Nkaba nshimiye abashoboye kudutega amatwi mpamagarira ndetse n'abarundi bose na cyane cyane ugwaruka ubona yuko umengo vyanse bagakenera abahanuzi. Jewe kuri no nimero ndamfise ndahari ndabereka umuntu uhereye ku mahera make ingene ushobora kuduga ugashika kure kandi ibyo onye nzobibabwira ku buntu nta mahera nzobaha. Hanyuma icyo no basaba nuko nabo bozoca bagaruka ngaha nyuma y'umwaka cyangwa imyaka 2 bagashinga intare. Murakoze cyane rero twizere ko n'ikindi gihe tubatumiye muzobanguka. Nukuri tuzobanguka na twebwe turabakengurukiye cyane kuri kano kanya mwaduhaye. Yego murakoze cyane rero ni kuri radio Voix d'Espoir Jure Mesh kiganiro kiracaho mu kiganiro iyungunganye. Tukaba tubamenyesha ko Joe Desire Ciza nawe ari Jenarinda yihagarariye ibiganiro by'isamirizi Voix d'Espoir ijwi riremesha. Turabahaye kaze kuri no muhingamo wo kwigenekerezo rya 16 ukwezi no kwa kabiri ruhuhuma umwaka wa 2024. Turabahaye kaze rero mu kiganiro iyungunganye na cyane aho rero dusanka bariko bakora igice kigira kabiri na kuvuga ngo ubuheruka twarabonye bitare bike ariko reka mbanze ndabamenyeshe ko ku buhinga bw'ibyuma ari Bienvenue niyo nkuru ariko aradufasha cyane kugira ngo amasanamu abashikire. Nuko rero tukaba ari jewe Ciza Desire kugira ngo ndagihagararire kino kiganiro ariko kandi turababwira ibikorwa by'akazi microfinance nkuko twabiyaze kuheruka aho twabonye ko ari microfinance yagezweho ku ciyumviro kivuye mu bo bita abashiperajo na koperative yitwa Koza Burundi. Abone bagiye hamwe bariyumvira bati reka rero dushireho ikigega cyo kuziganya no kuguranana giteye imbere gose ku buryo bw'uko kumbure umusiperaje cyangwa undi muntu wese akora ibintu byo guhanahana
ibijyanye n'uburyo bw'amafaranga biciye kuri telefone ashobora kubikora cyangwa ashobora kubikora yorohewe. Ni muri iyo mvo rero twabazaniye kandi umutumira adasanzwe akaba ajejwe urwego nshingwantwaro rw'iyo microfinance yitwa Kaze. Ari hano kugira ngo tubwire ibitari bike bijanye n'iyo microfinance. Akaba ari umushinga ntahe yitwa Niko Bamye Viateur. Rero Viateur murashobora kuramusaba ariko batwumviriza kandi tubaha n'akaze muri studio za Radio Voice of Ruremesha. Murakoze cyane, ndaramukije ariko baratwumviriza bose. Nongera ndashimira mwe mwongeye no musi kutwongera umwanya kugira dushobore kubandanya tuganira mu bijyanye no kwiyungunganya. Yego. Rero muri ibyo byo kwiyungunganya ntitwagomba gutebera gose, twariko turavuga ibijyanye na Kaze microfinance. Mukaba murongoye urwego nshingwantwaro rw'ico kigega. Ibyo bikorwa rero mwaje kutubwira no munsi ni ibikorwa nyabaki, mbega Kaze microfinance yatanguye ryari? Kaze microfinance yatanguye neza na neza igenekerezo rya 5 ukwezi kwa mbere 2024. Ariko aho hari hatanguye icyo bita Kaze microfinance ariko kajya kajambo SA. Ariko nka Kaze microfinance nka groupement ijyayo muri icyicaro ca 4. Yego. Igihe yatanguye kuva itariki 7 z'ukwezi kw'icenda 2022. Yego. Kumba twariko turasanzwe duko turakorera muri groupement. Kajambo numvuga hagarara ko cyane. Agahagarara ko cyane kuko karakomeye. Ni sena A. Ni ese mu Kirundi rero ni sena A. Yego. Bavuze microfinance ya sena A baba bagomye kuvuga iki? Abashatse kuvuga microfinance iri mu cicaro ca mbere. Nta yindi shobora kujamwo iri ku rwego rwo hejuru. Yego. Uva ngaho ugenda kuba banki. Usubiye inyuma usubiye mu bwana. Ego. Wakuze kugira bigende neza. Ego rero imaze gutangura ibikorwa vyayo bihagaze gute, iri mu ntumbero y'ihiri kikorera gute bene gihugu? Ubwa mbere icyo umuntu yobanza kuvuga nuko ibi bikorwa bijanye n'aba microfinance ibikorwa ni bibiri nyamukuru. Hariho igikorwa ca mbere no kuziganya, abanyagihugu bakaza bakaziganya, hanyuma bamara kuziganya nabo bakaronka ikindi bita ingurane kugira bashobore kwiteza imbere. N'ivyo bikorwa nyamukuru ama microfinance canke banki zishobora kuba zikora cyane. Natwe nivyo dukora cyane. Nakaba rero nagira ndabivuge ko cyane timbe none mweho mu bijanye no kuziganya utubijya twanyu n'utuhe mu bijanye n'ingurane rero waziganije ingurane mu muhagute. Nivyo rero ngire nduvuge ko ngira uno munsi uko mwamaze kubibwira abatiko baratwumviriza. Yego. Kaze microfinance yaratanguye ifise irihangiro, abayitanguye sinasubira inyuma bariho. Ni bantu bari basanzwe bariko bariyungunganya, abaja n'abasuperaja, ariko bakaha service abantu bose kugira bose bashobore gushikirwa. Muri ibi rero bijanye no kuziganya, Kaze microfinance irabikira amafaranga abanyagihugu bose, yaba umukomersa, abadandaza, abakozi ba leta bagashobora kuhahemberwa, abantu bose bikorera utwabo bagashobora kuhahemberwa. Hanyuma abo bahejeje barashobora rero guheza bakashobora gusaba ingurane bakagira bati twe ivyo dukora murabibona turaza kubitsa ngaha. Nibujya kujya mwaza mubona tuza nibi bikorwa twariko turakora. Hanyuma bagaheza bagasimbira ku kintu kigira kabiri. Aho hambavu yaho turashobora kugira rero tugaca tugira no tubijya tutari duke. Tukagira nk'abantu baba bifuza gutekaniriza kazoza ibibondo byabo. Niho duce tugira konte junior nkabonye turabatumirira kuza abantu baba bifuza kugira ati umwana wiwanje ejo ndipfuza yuko yozogera ku myaka 15 cyangwa akagera ngaha. Iyo konti waciriho
konti junior hariho n'abage abantu rero bakunda kuba bariko baragira cyane ibijyanye n'ibirimba twarabiyumviriye ko cyane nako kenshi bakunda guca muri ibi bijyanye na limika akagira amakonti ya limikashi ubu rero aya makonti murabona yuko ntakiboneka cyane niyo gituma twabashiriyeho konti bita konti ikirimba aho barashobora kuza bakayuguruza hanyuma bakaza tukabafasha kujya bahora bakorera mu matelefone bakabikorera no kuri konti gutyo bakazoshobora kuronka ingurane hariho twariyumbiye ko cyane kindi acaba n'ijya konti sirke kuko muri ino minsi amasirke turahamagarira cyane ko batuza barabika amafaranga mu ihembe uko turi muri no ntumbero baze barazi wacu hanyuma tubafasha ari byo bashaka kuza barahana baze baraca kuri konte iwacu mugabo batabika amafaranga baze baregeranya hanyuma duheze tubafashe bashobore kuronka ingurane kubera baba bari hamwe bobo biroroshe hanyuma muri ibi bijyanye n'ingurane nibyo abantu baragira bati mbe none ko Kaze microfinance ari nshasha ntitanguranye ikorera henshi mu gisagara hagati hose none ko bayivuga izodufasha gute kiri hajya mu Kamenge honyine aho icyo turaheruka kugitorera inyishu twaratanguje kuva kuwa mbere w'inondwi abo twita abantu bajejwe kwegeranya amafaranga basanga iyo abantu bari bakabigisha bakabugurura amakonti hanyuma bahejeje kubugurura amakonti bakaza akababwira bati jewe sinzoronka kanya sinashobora kugara ibutike muraheza mutubwire nti saa 10 muzobe muhashije mutwegeraniriza amafaranga uba mu kinama cyane cyane dukorera mu kinama twatanguriye mu kinama twatangurira mu Kamenge twatangurira mu Gasenyi kuvuga muragenda genda no mu Rubirizi ari turafise abantu twita ba agent d'épargne nibo bajejwe rero baguma batembera babugurura amakonte baragusigurira hanyuma bakanaiza bakanagaruka bakagutora amafaranga utiri urugara ako niko novuga nti mu bijyanye n'ibi no kubitsa nakabijya gakomeye cyane gose tukaba dutanguranye muri aka karere ka Kamenge ufise ingorane afise iyo ntabaga tejeje no kuri ndipfuza ingurane mugabo hari ahantu ni kure akorera muri ako karere atubwira twakure aca simba naho yoca ku biro ajya ku kazi akabwira umuyobozi mukuru naho yoca ndetse iwanje mu rwego nyobozi shingwa ntwaro kambwe ati je nkorera hari yamurandungikira abantu baze kumfasha kuko sinagenza nk'ivyangombwa kuri tuzoma murungikira nta ngorane nimwe twaje nk'inyishu muri iki gisate cyo kujyanye no kuzikanya yego none muri ubwo buryo bwose bw'amakonte nayo nyene canke hari hayandi mwipfuza gushiraho kugira umwene gihugu ashishikare yoroherwa amakonte umuntu yoshobora kuvuga ni yavuze zike mu zishoboka kuko iyo umuntu atanguye ntatangura navyo hose nkuko mu ntego y'iwacu nkuko nari nabivuze ubwa mbere mu cyo no kwita vision y'iwacu nuko icyo umuntu wese aje ashaka tuba duhari yego tuhari ibyo tuza turishura bivanye n'ibitekerezo abantu batubwira ati iki kintu murakwiye kukidushiriraho cyo tworohereza kugira tuze turajana yego mu bijyanye n'amakonte none hari ibyo bakunze kuvuga ngo konte bloqué konte kura ucubona nyene ndazumva mbere bamwe bakanaduhenda bagira batumwe n'amahera bakashavuga ngurumva ngo ari kuri konte bloqué rero ngo kubera igihe ngo kitarakwira ngo urumva ngo ntiharagera nyene ngo bamurantiza yakumba arakubeshe nta konte bloqué afise mwebwe iwanyu murafise izo konte ndega ziriho ku nyungu yangahe konte ziriho nizo twita mu gifaransa n'ama depot à terme onye umuntu araza ariho notice duheruka kugira yo mu biro araza akavuga ati jewe ndafise amafaranga ngana n'urugero rungana uko
ndashaka rero muyangumirize mu kiringo runaka iki kiringo kidashitse sinzoza kuyatora ivyo rero birakabaguye mu migwi ntitwashimye si ibintu byo kuvugira nogira ni ibyo kumanika ahantu kuko twebwe uyu mwanya tuvugana ni ibintu biza birajana n'uburyo tubona duti mbega uburyo mufise bungana gute kuko twoshobora kuvuga guhamagarira abarundi bose ngo nibaze ugasanga baraje ariko ugaca usanga inyungu turiko turabaha ni ndende cyane gose kuko burya tuyatora ku biharuro bivanye nuko hakenewe ayangana gute mbega yatwoshobora ibitwemeye twoshobora kubishitsa ari nacyo gituma ndahamagarira ko abafite icyo gisabo bazokwegere umuyobozi mukuru directeur general niwe wenyene muri institution iyo ashobora gutanga iyo nyishu kandi irira tumwe nawe uzidoga murakoze cyane nkuko turiko turaraba rero no ku rubuga rwacu rwa Facebook bariko baradukurikirana kuri FM 94.3 naho nyene bariko baradukurikirana ariko ubutumwa twamaze kubona kuri Facebook no Betty Crawford yanditse avuga ngo so good to sing Hope Africa University's radio reaching those of us in the USA. Wakoze cyane Betty ku ntererano yanyu. Hama turabona uwitwa General Joel Sindayigaya avuga ati neza cyane Mutama PCA via Telecom ndi ku mwanya. Ndabona Janine Jaja nawe yanditse ngo turakumva cyane. Jerome Sengiyumva nawe yavuze ati yaga tubateze yombi. Turiko turakira rero ivyiyumviro vyanyu murakoze cyane mwebwe mwese muri ko muradukurikirana kandi mwongera mudutera intege. Turiko turayaga ku kiganiro na cyane yungunganye aho turi kumwe n'umuyobozi asanzwe ajejwe urwego nshingwa ntwaro rwa microfinance kaze ariko adusigurira ibikorwa vya microfinance kaze rero uno munsi uri hano mbega iyi kaze microfinance ifise kuzomenyekanishwa ryari kugira imenye igwe nk'ayandi mabanki yose. Nibyo iyo igikorwa nk'iki kiba gihambaye kigomba gutangura icyo bita gutangura ibikorwa ku mugaragaro twe natwe ibijyanye n'icyo gikorwa kikazoba igenekerezo ya 2023 ku kwezi kwa kabiri 2024 kizobera hajya kuri Nyabagere conference ngaha mu Kamenge niyo kizobera bijanye no kugurura rero ku mugaragaro kugira ibikorwa abantu bose babimenye icyo gikorwa kizonatangurwa inondwi yose tugiye gutangura ku vitariki 19 kizotangurwa n'igikorwa kijanye no kumenyekanisha mu makartier yose igisagara cya Bujumbura aho abantu hazoba hari abantu bagenda barabafasha kugurura amakonte abantu bazogenda barabasigurira ibijanye n'uburusho busanzwe butangirwa ngaha anye muri kaze microfinance indwi yose nicyo gikorwa cahariwe kwigisha no gukwiragiza gusigurira aya makartier yose y'igisagara cya Bujumbura abazoza baratubona tugenda duhashika hari abazoza bafasha kuguruza konte n'ubutoba yari bwashike ibikoresho byose bizaba bikwiye kugira bashobore kumufasha yego muri kumuvuga kuguruza amakonte akabara abantu bagenda muri karti mbega birashoboka nyine ko tumenyereye amakonte yani mabanki bayugururiraho nyine mu biro mashini nyene bikomeye mbere bakaca kubwira bati banza urindire connection yagiye niyagaruka tuca tubandanya mwebwe bizoborohera biroroshe ni gikorwa bisa yuko abantu baba batwizeye hanyuma abo tuba dutumye baba bambaye bafise badge y'iwacu bakaba bafise bambaye n'umwambaro w'iwacu baraheza bakagenda bakabafasha kubuzuza izo fishe hanyuma bakabasinyisha
bajeje kubasinyisha bagaheza niba ari amafaranga bipfuza gushira kuri konte bakabaha icyo no kwita nk'icemezo hariho n'agakayi twabakoreye baheza bagatunga kungene baza barakurikirana ingene bagenda ati aya nayashizeko aheza twatumye akamusinyira hanyuma ndetse n'icyo kijanye cy'cemezo mu gifaransa ni bordero hariho bordeaux ziba zifise ni tubiri dufise sushi kamwe aragasigarana akandi akaza akakamushirirako ejo rero bukeye acekenda akamubwira ati yamera yawe ngiki cemezo kajya kava mu mashini kajya ka pièce kava mu mashini akagenda kakamushikiriza nti akira bya bintu byawe byashitse yego ndetse ivyo na vuba cyane abantu bazoza bararonka igihe cyose amahera ashitseko biri mu nzira biko biratunganywa ku buryo nimba amahera ashitseko ushobora kuronka ubutumwa ati ya mafaranga yawe yashitse kuri konti ni vuba cyane nicyo onye turagitera ku intambwe kuko kiri mu mugambi. Yego murakoze cyane kuba ariko baradukurikirana rero turabona uyu Jerome Nsengiyumva yanditse ati yaga tubateze yompi ariko turabona kandi Innocent iranyibutse nawe yavuze ati PCA nabandanye abaha umuco abafise imigambi ntibabure aho bakura akanoti. Devote ndayongeje nawe yanditse avuga ati turakumva 10/10 mu boss. Dr Juves nawe yanditse avuga ngo ni harambe kaze microfinance kutaba umunywanyi w'iyi microfinance ni nko kudatunga inka y'inzungu. Barabaze cyane yego rero murakoze akabazo rero mfise n'undi munywanyi wese yogira ama microfinance ni menshi turabona naniyo nkuru Bienvenue nawe atwandikiye avuga ngo dukwakwanirize bwana Viateur nabo mukorana mwakirana neza sha. Ndabona David nawe nduwa mahoro ati turiko turabumva murakoze cyane rero mwese mugene mu dutera intege nagira mbazira akabazo n'uwundi munywanyi wese yo hava yibaza mbega ko mu microfinance ari menshi mu Burundi mbere amwe amaze no guhemukira abantu asanga nyine byayanzaye birangiye abantu batishimye nakahe kaburya ka microfinance kaza mushobora kubwira abantu bigatuma bazana n'amafaranga yabo muri iyo microfinance umutima uri munda akantu gira abariko baratwumviriza kandi bifuza kuba abakiriya biwacu tugakorana nuko kaze microfinance ntigizwe n'umuntu umwe igizwe n'abantu benshi bashika 300 abo bantu rero iyo bari hamwe barenze bapfundika ikintu kiba gikomeye hanyuma ikindi no humuriza abantu nuko ntituri bashasha muri ibi bintu navuze yuko twatanguriye mu rubirizi aba twakoranye cyane barabizi iyo twaza guhemuka tuba twahemutse kera hanyuma ikindi nuko la BRB ni urwego rujeje gukurikiranira hafi ibi bintu iyo rurinze rukwemerera ruragukurikirana ni nacyo gituma buri kwezi buri mezi 3 tuguma dutanga raporo muri BRB ati ibijyanye n'amahera bigeze ngaha ibijyanye n'amahera bigeze ngaha kera nanone abantu ni bakwiye gutahura yuko turi ku murimo w'abene gihugu turi ku murimo w'abene gihugu ni nacyo gituma babona hajya hamanitse idarapo ry'igihugu amafaranga turiko turegeranya sayi wacu abo turiko turabacha kuzikaniriza n'abarundi bose muri wa mugambi yuko abantu batabika amahera mwihembe hanyuma gahavagira ingorane ego nagira rero mu nkundiye nduge ku gice kigira kabiri kijanye n'ibi bikorwa byacu kikorwa cyambere naye navuze ko ari bijanye no kuziganya nimbe no uziganije nawe araheza kunguka iki iki rero nico nagire nacyo ngarukeko
mu bijanye n'ivyo dufise ti none two tuziganije tukikomba kwiyungonya muri yego nico kibazo manje nagira mbaze ntinakahe karusho yego uziganirije iwanyu ashobora kuronka ugereranije n'ayandi ma microfinance canke ayandi mabanki ariko imbere yuko mutwishura mudukundire tubanze dushimire cyane uyu SP Kwizera twandikiye avuga ati turi kumwe 100% murongozi wacu urumva wowe muramurongoye hariho Martin Miburo nawe ati shishikara mutuyagire ibyiza byakaze microfinance tubateze yombi Nduwimana Adam nawe yanditse avuga ngo shalom ikiganiro ndagitanguriye hagati ariko ikibazo microfinance ikora gute ikorera hehe uyu ni Nduwimana Adam abajije ico kibazo reka tumwishure wabajije arakoze cyane kubaza ico kibazo dukorera ha mu Kamenge ku isoko ni kwibarabara rya 6 inimero 47 ageze ngaha ku isoko mu Kamenge akabaza kaze microfinance azoba yashitse yego munkundiye rero no duga kabiri bijyanye n'ibikorwa vya microfinance twebwe nivyo bariko barabisi nabo barashobora gukenera ibijyanye no kwiyungunganya nabo rero tugaheza tukabafasha naco gituma twashizeho uburyo butari buke bwo kubafasha mu bijyanye n'ingurane aha twovuga nk'ababa bifuza ingurane zijanye nje ku banyamishahara abanyamushahara bararonka ijya credit y'umushahara ingurane y'umushahara hanyuma arashobora no kuronka n'ingurane yo kwigisha abana hanyuma agashobora no kuronka n'ingurane igihe hagera ku minsi mikuru y'ibijyanye n'ipasika ugasanga umuntu yarwaye ibijyanye n'ubunane Noeli izo credit ngahanyi abo bantu barazitora abo zironka abasuperaja bari baranizwe barabizi cyane yuko ataka credit nkaka bahora baronka hanyuma bakazikashogera zikaronka n'abantu bose baba bahembwa barashobora kuronka izo ngurane zose icyarimwe aba nabo hariho abaca baza bijanye n'abakomere basanga bako baradandaza akivuze ko bushize kijanye na Credit Express à la minute ako novuga ni nk'akabijya kari wacu ako ingurane y'ikibiriraho nyene ingurane y'ikibiriraho n'ubu ndiko ndavuga akaba ari uwishaka agenda ashike hajya ku biro aca mpinyutse no munsi abivuze president conseil d'administration reka ngende mpime ndabe nahashike aca mpinyutsa akire kuzana ikintu bita garantie mobile nimba ari telefone nimba ari machine ordinateur nimba ari umudugu jagiye nimba ari firigo yo mu nzu nimba ari televiziyo nta mpamvu nimwe yo kubura amafaranga ashobora kwikenura aho abo icyo ni kibazo nibaza yuko twakemeye kugira twirinde babandi bitaba abamame n'amaso bazawumva ngo puruza ntaje 10 icyo nibara kumutemera icyo kibazo twaragitoye aho ntitwagiye kure cyane rero ku bantu bato abakomereza bo no kwidagadagira bafise ingwati ajya n'amacertificate abo onye ni karibu aho rero nagirenje kuba babasuperaja rero nabaje nabo nyene nibaza kuribona kabijya uyu mwanya bobo bafise n'akantu biyita credit parcelle credit nyubakira akobonye umusuperaja yifuza inzu akipfuza iparisere nakanya gatoya nukuri ndakanya gatoya murakoze cyane nashikire ambaze tijewe iyi nzu no yiri huko no gura parisere no yiri huko hanyuma bashike aho banigiwe atuburure murakoze cyane kandi akaryosha ntigahora mu itama yewe turabona iminota nayo isa nk'itwankiye ariko kandi byari byiza ko tubandanya tugarukiriza ngaha ikiganiro nakahe kamo wotera abantu hama ucugirwa ko unadusezerera abariko baradukurikirana akamo notera abantu nuko ibindi ko ndavugira ngaha samajambo nuko boshika bakitura iyikaze microfinance byukuri ni inyishu ikivugo cyazo ni inkingi y'iterambere
by'ukuri kaze microfinance ni inkingi y'iterambere ugomba gutera imbere wese nayiture natwe turahari kugira dutunganye natwe tumwishure kandi mu mwanya mwiza. Murakoze cyane. Hama rero bariko badukurikirana na haturangirije ikiganiro cacu cari cerekeye ku bikorwa vya kaze microfinance. Desire Ciza ni General ndagiteramishije, mutumire nawe yari Viateur niko bamye asanzwe arongoye urwego nshingwa ntwaro rw'iyo microfinance. Ubinga bw'ivyuma bienvenue, tukaba tubashimiye cyane Viateur kuba mwatwitavye. Murakoze cyane. N'ikindi gihe kaze nukuri nzorenguka. Reka rero tubabwire tuti bye bye bakunzi ibiganiro byacu, mushishikare mukurikirana ibiganiro mu kanya. Ni ikiganiro cy'ubwiza, ndabona ubukemesha yamaze gushika, turabahaye kaze rero mushishikare muheza gigo. My tomorrow must be greater than today. Iyungunganye ni ikiganiro mushikizwa na Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha ku minsi yose kuwa kabiri no kuwa gatanu kuva igihe c'isaha 8:30 gushika igihe c'isaha 9 z'umuhingamo. Woba uri umurimyi, umworozi, umudandaza utabona neza ingene wotera imbere eka n'iyindi myuga, iyungunganye yaje ku bwawe. Uyu numwanya w'ikiganiro tujijuke, ikiganiro mutegurirwa na FIEP, ikigo kijejwe kumenyesha, kwigisha no kujijura abanyagihugu mu vyerekeye igurirana ry'abantu n'iterambere. Ndabaramukije amahoro mwebwe mwese bakunze ikiganiro tujijuke mutegurirwa n'ikigo FIEP. Icifuzo c'umukuru w'igihugu ko abarundi bo kwijukira gukorera hamwe kugira ngo bashobore kwiteza imbere, bateze imbere n'igihugu, abatari bake baramaze kukigira ishimikiro mu kwingunganya kwabo. Mu gihe hari abama bazeinze kugira ngo bashobore kuja hamwe bitunganiriza imigambi yabo, hari abahitamwo gushira hamwe uburyo buke bwabo uko bungana kose, bagahera ku migambi ikwiranye n'amikoro yabo, maze bagashika no ku migambi yagutse ibateza imbere ubwabo, igateza imbere n'igihugu. Uyu munsi tujijurwa n'abiyungunganyi mu gukora urudandazwa rw'amayinite no kurungika amafaranga baciye mu buhinga bwa none hakoreshejwe amatelefone, aho mu mwaka wa 2020 bakoranira hamwe bagashinga koperative bashize hamwe uburyo buke bwabo, maze uyu munsi bakaba bageze ku rugero rwo kwishingira ibanki ntoya yo kuziganya no kuguranana, bimwe bita microfinance mu kinyamazuru. Ku bwabo bati gato karakura. Turaganira na bamwe muri bo aho bashinga intahe ingene uyu munsi batagifise ikibazo c'imitahe ku bw'ico gisata bishiriyeho. Niko Viateur nawe aserukira abo biyungunganyi imbere y'amategeko, aratubwira uko batanguye n'intumbero yabo nico bifuza gushika ko gisumbirije mu guterera mu iterambere ry'igihugu. Abo tuganira babanza kutwidondora. Niko Viateur sanzwe yongoye urwego no kwitwa nshingwa ntwaro muri irishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana bita Kaze microfinance SA. Kazina ni Ndikumana Jean Dodier, ndi umwe mu basanzwe batanga amayinite bakadandaza n'urudandazwa rwo gutanahana amafaranga bicaye mu matelefoni ngendanwa. Nitwa Eliane Ntakarutimana, nkaba nsanzwe nkora urwo rudandazwa rw'amayinite, nkaba nsanzwe nkurikiye muri iryo shirahamwe. Nanje Edouard Nimpagaritse akaba ari je ngiye kukibashikiriza, sangwa ikaze. Ntakarutimana Eliane, wavuze ko usanzwe uri umunywanyi w'ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana rihurikiyemo abadandaza b'amayinite. Mbega igihe bakubwira ivy'icyo shirahamwe wavyakiye gute? Iryo shirahamwe nk'ibyumva nararyakiriye neza kuko ryaza rivuga ibyumviro byiza byo kwiteza imbere, hama nanje ndumva ko norijamwo. Ego ko musanzwe mudandaza amayinite no kurungika amafaranga gusa,
ubwo byaraborohera kuronka amafaranga bafasha gutangura ishirahamwe mwabigenza gute kugira ngo dushobore kuronka ubwo buryo ntivyoroshe cyane ntivyoroshe kuronka ubwo buryo ariko umuntu bivanye n'ivyiyumviro by'iryo shirahamwe yumva uko bizokurikirana imigambi yaryo umuntu yarashoboye ukubitinza ibipfunsi hirya no hino ararondera kugira ngo ashobore kuryinjiramo. Dukunze kubona iyo muri urwo rudandazwa umwe usanga ari hariya uwundi akaba hariya mbega kugira mwegerane byagenze gute ninde yabakoranije abatubwiye iryo shirahamwe bari aba super agent hanyuma natwe nk'aba agent babona kubidusigurira hama tubona kuri jamo yego bishoboka ko bakibegeranya mwoba mwagira amakenga muti noneho tuzohava tuhahombera mbega uyu munsi akamaro ubona iryo shirahamwe rigufitiye nakahe akamaro kanini kariho cyane kuko ushatse nko kusaba credit biroroha cyane urashobora gusaba credit ukarangura imigambi itandukanye ukaduzwa umutahe wa limitage ugakora imigambi itandukanye. Ndabona wewe uri umukenyezi urubatse mbega ufatiye ku buzima bw'urugo ni igiki c'akarusho iryo shirahamwe rimaze kukumarira mu iterambere ry'urugo iryo shirahamwe riramaze kutuzanira akarusho mu rugo kubera twagiye n'umufasha wanjye turasaba iyo credit hanyuma turashobora gukora imigambi itandukanye nk'akarorero twaraguze nk'aga parcelle turabona ko buke mu minsi iri imbere dushobora kukubaka hama tukabona kuva mu buzima bwo gupanga abenshi murazi ko burusha rero turagishima cyane. Uretse ibyo ubona nk'akamaro uyu munsi iryo shirahamwe rigufitiye mbega nikihe kindi ubona rishobora kuzokumarira muri kazoza turabibona cyane gose kuko muri kazoza bizoshobora kudufasha kwigisha abana bacu turiko turibaruka birashobora kudufasha kandi hari n'umugani bavuga ko ngo agakoni ko mu busaza ukaca ukiri muto umenga niko bavuga muri icyo gihe rero turabona ko kabisa turiko turaca ko gakoni kazodufasha mu kutwandaza mu busaza bwacu. Yego Ndikumana Jean Dodier nawe wavuze ko uri umunywanyi w'iryo shirahamwe nawe mbega nakahe kamaro ubona rigufitiye ndabona akarusho kadasanzwe ubwa mbere kuko ushobora kuziganya amafaranga aho kare naho rambura ahantu ndayaziganya cyane mu yandi mabanki nkaza kubona biriko birangora ariko muri uwo mugambi wo kuziganya muri Kaze Microfinance naciye sanga byoroshye cyane muri uko kuziganya nagiye kubona yuko ubutunzi bushobora kubananya bwiyongera kuko amahera asesagurika aca aba make gusumba ayo umuntu aziganya. Bwa kabiri nuko umaze kuziganya bakabona uri umunwanyi wabo baraheza bakaguha ingurane ugiye kubasaba ingurane bitagoranye aho kare mbere niyumvira uko noronka ingurane bikangora kubera atayindi banke canke atayindi microfinance narimwo nk'umunwanyi wayo hasasanga usabye ingurane rero biroroha kuyiriha nta gahato karacamo ngo baguhindagize barakurindira bakikwitondesha buke buke maze ukayiriha byoroshe bitakuvunaguye. Muri iyo ngurane rero usabye uraheze kwiteza imbere mu migambi itandukanye ko tukasanga washyira no ku yindi ntambwe utari wibaza ko washika. Uravuze ko iryo shirahamwe rishobora gutuma ushika ku zindi ntambwe ni iyihe ntambwe uyu munsi woba washitse ko uvuga uti ndayihesha iryo shirahamwe? Natanguye kwinjira muri uwo mugwi ntarubaka hama ukubaka byagiye kuza sanzwe ndimwo aho nagiye gusanga byafashije cyane. Ubwa mbere bwo uko kuntu agenda ziganya amafaranga byarafashije kuza kuyatorera hamwe yagwiriye bituma nkora urubanza neza. Ubwa kabiri narahavuye ndasigurira umufasha wanje yuko kugira urubanza rukoreke neza ahabayeho iryo shirahamwe cyo kuziganya no kuguranana hama nanze nkaricamwo kuko bikanyorohera kuronka ayo marabumbiye hamwe cyo bituma urubanza rugenda neza nawe biramuhimbara ndetse biramunezera hama ncanumva ari ibintu byiza cyane nawe ahubwo ntaho ndabimusigurira aho kugeza no kuri no ntambwe mbere nawe yahavuye akinjira muri iryo shirahamwe.
niko bamye Viatere aserukira abo biyungunganye imbere y'amategeko aratubwira ingene ico cyumviro cabajemwo n'intumbero bari bafise bashaka gushikako. Kaze microfinance nagira nti ikindi nk'icamwa tubaye bushikeko ni igihe abasanzwe bakora udandaza bwo guhanahana amafaranga bari mu gishingo cy'abasuperaja basanzwe bahanahana ibijyanye n'amafaranga, hanyuma hagiyeho umugwi bita wo guhanahana amafaranga hagati yacu, ariho havuye iciyumviro tubonye ingene duhanahana amafaranga, ingene twizeranye by'amafaranga, niho havuye iciyumviro yuko hamwe twoshira ingufu hamwe tuhavura dushika kuri iki kintu gikomeye cyane cya Kaze microfinance. Ariko twahise duhera rero mucyo twise Koperative des Superaja di Burundi, iyo nayo yatanguye ibikorwa byatangiye ku mugaragaro igenekerezo ya 15 ukwezi kw'indwi 2020. Turabandanya rero tuduga buhoro buhoro dutanga cyo twita cotisation tugana uriya mugambi gushika mpaka aho dushitse hano tubara yuko byoshoboka ko twogenda tukaduga ku iryo jambo twari twihaye kuko ari wo mugambi nyamukuru twari dusanzwe dufise aho, ariko ntitwahagaritse aho, twararate turavuga duti burya umusuperaja ntabaho adasanzwe adafise n'umuhaje abo twokwita nk'abana bacu. Tuja turavuga duti rero ya ntitwijane nuko twari tumaze imyaka 2 dukora, turaheza rero turagura rero muri iki kintu bita nogira amategeko. Aho twahise twinjizamo turahamagaza abaja nabo nyene turashobora gufashanya muri no mugambi, ubona ko twari twawutanguye turabasuperaja twenyene. Murakoze, mbega mugitangura mwari bangahe ico gihe mwegerana muvuga muti dukeneye kuraba ko twogira mu bworo bwacu ko tungana, mugitangura mutarazana mu bandi mwimviye ko mbega mwari bangahe? Twari benshi cyane, twari benshi cyane kuko twarashika 150, ariko kubera icyo gihe twavuga yuko tuzotanguza ibihumbi 100 abantu ntibashobora gutahura ingene fatiye ku bihumbi 100 wozoshika ku muri yaridi ukashika ku bihumbi 500. Bamwe baragira bati kuko urabona abantu benshi burya baramaze guta icyizere mu bantu iyo batanze amahera ku muntu babona umengana yariye. Bamwe baragiye bariyonjorora uko iminsi igenda iragira, bagenda bavuga ati ibintu nawe bizoshika gushikaho mpaka dusigare turi abantu uyu mwanya tuvugana turi 50. Muri ico gitigiri mufise urugero rw'abafasune barimo bangana gute, abagabo barimo bangana gute? Umwanya tuvugana muri Koza Burundi abadamu ni 2, abandi basigaye bose n'abagabo. Tuduze tukaja muri iki rero ngira nti niwo mugambi ukomeye cyane gose hangiro twashitseko muri Kaze microfinance. Abagabo ni benshi nivyo, ariko n'abagore ni benshi cyane, kuko turi abagisiyoneri bashika 330. Muri abo harimo abagabo 250, abandi basigaye bose n'abagore. Mbega mu migambi mwatekanije muri iyo koperative yanyu, uyu mugambi ugira kangahe iruhande y'uwo koperative mwakoze? Mbega kandi kwihangiro mwihaye ubu mubona mugeze ku rugero rungana gute? Ihangiro twihaye nuko ihangiro twihaye turiko turasa n'abarigeraho, kuko mu mahangira 2 twari dufise twarisunga tukaraba aba bantu muri wa mugambi wo kurwanya ubushomeri no guhesha agaciro akazi umuntu abakora. Twisunze yuko abatari bake barabizi barabibona ibi bintu bijyanye no guhanahana ibijyanye n'amafaranga, ababikora birasaba ko umuntu aba yarize. Benshi n'abize kaminuza, iyo rero bize kaminuza bagaheza niho havuye bati none ko tubona baronka ibijyanye n'umushahara, ariko kandi babigiyemo tukabara ntibagomba no kubivamwo. Ariko icyo abantu bagenda kurondera hajya burya mu kurondera ubuzi bwa leta barondera ibijyanye n'ingurane, hanyuma bakarondera ikindi kijyanye no kuvuzanya. Ni nacyo gituma na twebwe twafatiye ngaho
dushyiramo imigambi ibiri. Umugambi abantu baronka amafaranga, bajeje kuronka amafaranga baheze baronke n'amagara meza, gutyo kitwa akazi nyakazi, ntagire usubira guhamira ngo ngiye muri leta ngo ngiye hehe gutyo. Ibyo rero ibijyanye no kuronka amafaranga no gutora ibyo by'ingurane ubu nikikiri kibazo, icyo twaracishuye. Ubu abantu baratora bakora imigambi tukabaherekeza. Itariki 16 z'uku kwezi kwa kabiri nicyo kijanye no kuvuzanya ubushikiranganje bugifise mu minwe buheruka kuduha uruhusha, naco nyene vuba abantu baratangira no kuvuzwa kugira mu by'ukuri ihangiro twihaye aka kazi gatunze benshi kagire agaciro kandi by'ukuri gafatwe nk'akazi. Umukuru w'igihugu rero acaheza akavuga ati twese hamwe dushize hamwe birashoboka, agahamagarira abarundi bose gukorera hamwe imigambi y'iterambere. Mbega none ubu ko mwabikoze kugira ngo mwiyungunganye nk'umurongozi, ubu twereka mbega ibikorwa muriko murakora bifise intererano ingana gute mu iterambere ry'igihugu? Intererano ni ntangere kuko intererano ya mbere ni uko ubwa mbere ni kurwanya ubushomeri. Ajya umaze gufata umwuga ukawuhesha agaciro, abo bantu bose ubu batumye batajarajara, ubu batumye ako kazi bagafata nk'akazi. Hanyuma hiyongeye ko n'ibyo turafasha mu bijyanye n'urugwaruka twisunze icivugo cya nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu, aho ahamagarira urwaruka bose gukorera hamwe ndetse n'abarundi bose muri rusange. Mvuze urwaruka kuko nawe nyenicubahiro aremera yuko ari umugenzi w'urwaruka, nacyo gituma mvuze nti twebwe rero natwe turi mu makanda yiwe kugira by'ukuri duterere bigaragara mu bijyanye no kwiyungunganya, mu bijyanye no gufasha no gukaburira abantu kuziganya no kuguranana, na cyane cyane kwereka abantu yuko uhereye ku kantu gato ushobora kuduga ukagera kure. Naho turi ikindi nogira ni muri icyo cyo kurwanya ubushomeri, kuko byose ntitubyikorera, turatanga ibijyanye n'ubuzi. Kuko uyu mwanya tuvugana ikaze microfinance irakoresha abantu bashika 27. Abo rero nabo nyene urumva usibye nuko bamwe arabaja abandi bakagira uko turafasha muri rusange mu kugabanya mu bijyanye no kugabanya no kurwanya ubushomeri. Kandi tukibaza yuko ibi bitigiri bizoguma biduka, kuko kaze microfinance dushaka ikwira igihugu cyose, amakomine yose, kirana noneho abaja n'abasuperaja. Ibigaragara turi igihugu cyose niho tuzogira duti by'ukuri twacitse ku ntumbero y'iwacu. Tuko turaraba ibikorwa byinshi muriko mubikora ngaha mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'igihugu w'ubutunzi. Mbega none ko igihugu tuzi ko kingana, uyu mwanya twumvise ikintu bita abaja superaja, ni ikintu ugiye mu mihinga itandukanye usanga abaja bariyo. Mbega none mwakoranije abo ngaho Bujumbura gusa canke ishami ryanyu rikora kuba aja bose b'igihugu? Mbega mwavyumviye gute kugira ngo musange ataho mwasize inyuma mubiko mubitunganya gute? Ibyo ingene turiko turabitunganya, turafise ihangiro rikomeye cyane gose n'umugambi dusanzwe dufise wo kugira icyo twakwita amashirahamwe y'abaja ku rwego rw'ikomine. Mu gifaransa twabyise COCOA, Coopérative des Agents Communaux. Abo rero n'umugambi dufise uranditse, turifuza kuzowushira mu ngiro duciye kuri abo dusanzwe turiko turakorana. Navuze nti ubu mwanya turiko turavugana abanyamitahe bari igihugu cyose, abo nibo bazoheza bakadufasha gushika kuri iryo hangiro, kugira by'ukuri abantu bose bari muri ibi ugwaruka muri rusangi
kuko ntituzogarukira ngaho honyene n'abandi bazoshobora kuja muri ivyo babafatire kwa karorero kugira dushobore kugenda aha anyi uyu mwanya tuvugana nko muri iri shirahamwe ry'abasupera jahoho ryatanguye ritangurira irihinya birazi neza yuko dusanzwe dufise mu ntara nka zose abaduserukira turizeye rero yuko vuba tuzoshobora kuba twashitse ko nico nabo nyene bagashobora tugashika igihugu cyose yego nicyo hangiro dufise. Uyu munsi mwebwe muravuga muti gato karakura kandi ati nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Mwararanguye imigambi yanyu mutazeyinze mukoresha uburyo buke bwanyu maze murashika kwihangiro mwari mwihaye. Hari ugwaruka rwinshi rukirindiriye yuko ruronka imfashanyo kugira ngo ushobore gutangura imigambi yago, mbega nakahe kamo mwotera abariko baratwumviriza kugira ngo nabo bafatireho bahonyere makanda yanyu bashobore guterera mu iterambere ry'igihugu kumbure nabo nyene biteza imbere? Akamo notera ugwaruka ubwa mbere nuko bo kwijukira gukorera hamwe. Cya kabiri nuko bogira ikijanye no kudahemukiranira. Ubwizigirwa ni ikintu gihambaye cyane. Iyo ubufise uragenda ku mugenzi wawe ukamubwira uti ngurana ibihumbi 200, ibyo bihumbi 200 akabiguha azi yuko uzobiheza ukabimwishura. Fatiye ngaho urashobora kuzamuka. Igikomeye rero burya si amafaranga yo gutangurana, burya igikomeye cya mbere n'ubwizigirwa. Igikomeye ikindi kigera kabiri nuko muheza mukaja hamwe, kandi iyo mugiye hamwe mufise n'ubwo bwizigirwa niho muheza mukagera kure. Ikindi nuko nohamagarira abariko baranyumviriza ugwaruka kutagaya akazi kandi ugakorera umuntu. Gukorera umuntu hajya ntibisigura yuko uburi kijuju, ariko ubujuju no gukorera umuntu uvuga uti nzokwama nkorera uyo muntu, ariko laba umusaruro amahera aguhemba mbega uyakoresha iki, ucuyarya canke ucuyakoresha mu bindi bikorwa vyotuma uwo mushahara wahembwa kuri uyo muntu ushobora kwisununura, gutyo na wewe ugaheza ukaziteza imbere ku rugero ruhagije, ndetse na wewe ugaha abandi bantu. Byose rero bipfira mu kubona imbono y'iyuva niyo uri kuraje. Ikindi nogira nti iri rishira hamwe rijejwe ibijyanye n'amakoperative ryo dufasha rikadukurikirana, hanyuma na cyane cyane muri uno mugambi ugushiraho ibijyanye n'amakoperative yaba aja mu makomine yose bakadushigikiye. Bamaze kudushigikira kuko nta nkeka badushigikiye nk'abasanzwe barongoye iki gisata twoshika cyane go kare gose gusumba uko twokwijana. Ikindi ni n'ubundi muntu ashobora kumva hari icyo yoshobora gufasha muri uyu mugambi uguteza imbere ugwaruka binyuze bona ko dusange dufise ibi bijanye no kuziganya no kugurana na byemewe n'amategeko, akabicisha ngaha kugira no gwaruka rushobore kugira gushikirwa, kuko ntitwogira duti ngo batugabire, ariko nuwo duterereye uburyo ati kuko n'umugambi wagutse cyane ku buryo uyu mwanya turiko turavugana turashobora kuvuga ati ugwaruka rwose tworuha ibijyanye n'amafaranga, ariko buhoro buhoro bazoshikirwa bose. Tubashimire mwebwe mwese mwariko mudutega abiri. Ni kuri ako kamo turangirije ko iganiro cacu c'uyu munsi. Edouard Nimagaritse nakibashikirije, ndabakengurukiye mwebwe mwese mwadukurikiranye naho ubutaha.